Hello. Ndaramukije abakunzi bacu, inshuti zacu, abadukurikirana kuri Ikibonobono media. Uyu n'ubundi munsi David Tuyisabe ndagarutse kuri ino YouTube channel yacu, aho tubashikiriza amakuru ajanye n'uburimyi bw'igiterwa c'ikibonobono mu Burundi. Ni ntambwe nziza, turashima Imana. Uno munsi rero turi mu ntara nziza ya Gitega, muri komine Gitega, turi muri zone Mungwa ku mutumba wa Mushasha, aho twagendeye umwe mu barundikazi b'umutima bakunda igihugu cabo, banashaka basanzwe baba ku mugabane wa Amerika canke novuga ngira ababuraya bwabo muri Amerika, ariko bakunda igihugu vy'ukuri, banezererwa no kumva canke kubona igihugu gifise aho kiva naho cerekeza. No musi rero turi hano, mwabonye vy'ukuri ikibonobono ciza cane hano mu ntara ya Gitega. Uyu rero nkuko twadoje kubibabwira, ni umwe mu bumvise akamo ubwa mbere, ariko aja kuvyumva wewe abitahura. Uvuze huile de ricin canke castor oil, arafise ico abiziko kinini bivanye n'uko kuva akiri muto yibera muri Amerika. Hanyuma ivya amasoko y'ikibonobono, iyo bagurira amavuta y'ikibonobono we arahazi. Umunsi wa mbere rero ansanga muri biro, yaraje akavuga icongereza cinshi wanashaka, ariko mu nyuma ndumva ko agerageza kuvuga ikirundi. Hanyuma aranyereka ati burya je no gutera intege inyuma yo kumbaza utubazo twinshi, nagoma ndababwire yuko nubwo atabonetse hano muri kino kiganiro, vuba tuzogaruka aboneke abibibwirire vy'ukuri. Ni umwe mu bantu nshimira cane vy'umwihariko mu bijanye n'ubu burimyi bw'igiterwa c'ikibonobono turiko turakora. We arashobora kuba atabizi, mugabo mubo twagiye tuganira kenshi bagiye bavyumva. Harabibaza yuko ati n'ububeshi bwa kibonobono tuyu muhungu ariko aratubesha, ariko uyu murundikazi yitwa ku mazina Jenzi ko yitwa Ani, mvukira y'Igitega, ariko mu Burundi habaye nkingira nk'imyaka 3 gusa acarigira muri Amerika. Ariko mu nyuma haragaruka aravuga toya iwacu kwanza, ubu rero ari ngaha mu Burundi. Aje rero yumvise two turavuga kibonobono